ukatwemerera gusubira kuva kuri umusozi ubihere gucubahiro. Ndagushimiye ko wemeye ko ishengero ryawe risubira kuba imbere yawe mwami. None Mana turagushimiye, turagukengurukiye. N'amashimwe Mana ku mitima yacu, n'amashimwe n'umunezero Mana turaciye bugufi kugira ngo icubahiro cawe gishigwe hejuru Mana. Ubwo Mwami Yesu hariho benshi bipfurira igitondo batakibonye Mana. Mwami Yesu cyangwa babonye igitondo ariko batabonye isaha, ariko to turayibonye Mana, n'ubihere gucubahiro. Mwami Yesu turagushimiye. Hariho benshi bamanitse amaguru Mwami Yesu, hariho benshi bamanitse amaguru n'amaboko, ariko twebwe amaguru yacu arakomeye. N'umuntu watugiriye sico twatanze Mana. Nimbabazi nyinshi kuri twe Mwami Yesu, n'ubihere gucubahiro. Amashimwe Mwami Yesu n'aba yawe. Mwami Yesu icubahiro cyawe cyongere gishigwe hejuru Mana. Kandi Mwami Yesu n'ukuri n'umunezero n'amashimwe kubona Mwami Yesu dufise ingingo zacu zose Mwami zikomeye. N'ukuri n'ubihere gucubahiro Mwami, turaciye bugufi kugira ngo icubahiro cyawe gishigwe hejuru. Kandi Mwami turagushimiye, turi imbere yawe Mana kugira ngo twumve ijambo ryawe. Dusengeye umukozi wawe Mana, dukujaho impwembi zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Waravuze ngo iyo umwana w'umuntu ashengeye ngo Satani nawe ashengerana nabo, ariko turiyambuye Satani muri aka kanya mu izina rya Yesu. Twiyambuye ibyiyumviro bibi byose mu izina rya Yesu, ariko turasabye ngo ibyiyumviro byawe bibe iby'impwemu yawe kugira ngo twumve ijambo ryawe Mwami, twejejwe nawe. Dusengeye umukozi wawe Mana agiye kuvuga ijambo ryawe Mwami Yesu, n'ukuri umugire neza, umufashe muri byose. Wewe zose z'abadayimoni tuzifatishije mpiri, haba kuri mikrofoni, haba Mwami Yesu ku ijambo. Mwami turi hano nk'abana kugira ngo nawe ube nk'umubyeyi. Gira neza umukozi wawe Mwami, ku bushobozi n'ubwiza bwawe, imbabazi zawe n'umuntu biboneke ko Mwami Yesu umugire neza muri byose. Negura umwasi muri Satani turayikujeho mu izina rya Yesu, ariko dusabye ubushobozi bwawe kugira ngo Mwami Yesu ngo abane nawe uze kumukoresha. Kandi turazi neza kuri kumwe natwe uko wamaze kutwemera kuba hano hantu. Turazi neza kuri kumwe natwe, kandi Mwami turi hano twiteze icuduha, twiteze ijambo, duteze imitima yacu ngo ntitayigaragara, ariko dutahe tunezerewe. Abaje bababaye batahe baruhutse, abaje bananiwe batahe Mwami Yesu baruhutse. Kandi Mwami Yesu utahe tunejereje, turi hano turindira icyo tubwira kubwo buciye umukozi wawe mu izina ryawe Yesu. Imana ishimwe, haleluya. Ndazi ko tuza gufashwa kandi tugahezagirwa. Reka dusome ijambo ry'Imana na Timoteyo wa kabiri 1:16 hagire wa mwene data dusomere vuba. Gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Dema yarantaye kuko akunze isi ya none yigira i Tesalonike. Kesikereti yagiye i Galatiya, Tito yagiye i Dalumatiya. Luka gusa niwe twasigaranye. Hitana Mariko umuzane kuko angirira ikimazi mu gikorwa cy'ibango ryanje. Amen. Amen. Ndagushimiye Nyabora ku ngoma kubwira ijambo ngomba ko tuvugana ko ni riri mu buryo bubiri. Mu mwanya umwe twogita ngo kuba umumaro mu gikorwa, kuba ufise umumaro, kuba umuntu afise umumaro, kuba umumaro mu gikorwa, cyangwa twobyita ngo gushingirwa intare. Gushingirwa intare mu bisanzwe nishobora gushingirwa intahe utabaye atakintu wakoze. Kugira ushingirwa intahe hari ikintu kiba cyakoretse gituma ushingirwa intahe. Imana igushoboze ube umuntu afise intahe abantu bakuziko. Iyi ntahe jewe ngomba ko tuvugana ko hari intahe ngomba ko umuntu amenywa ko, kandi iyi ntahe ndayikeneye ko ibi ntahe bakumenya ko ushobora kumenywa ko n'imigwi 3. Kuba umuntu afise intahe imbere y'Imana,
kuba umuntu afise intahe imbere y'abantu, kuba umuntu mbere afise n'intahe no kwa shetani. Kirumvikana? Aha kwiki cya nyuma ushobora kuvuga ngo umuntu yogira intahe kwa shetani gute? Shetani arashobora, uragira intahe kwa shetani akakumenya kavuga ngo hari umuntu anteje ikibazo, hari umuntu ariko arambabaza, hari umuntu ariko aranyiba, hari umuntu ariko arangwanya, hari umuntu ahungabanije ubwami bwanje. Kuba no kwa shetani bagushingira intahe kuri kuba ahungabanya ubwami bwa shetani. Iki kintu sinzi ko muriko buracyumva, ariko Imana imfashe mutahurira ijambo. Aha twumvise amajambo umukozi w'Imana Pawulo yavuze. Ware ku gice cya mbere ku 16 yashinze intahe, ashingira intahe Onesiforo, avuga ngo umwami agiriye neza abo kwa Onesiforo. Kubera haleluya, arasenga avuga ngo data wa twese wo mu ijuru, Imana ishoboye gukora ibyiza, igiriye neza abo kwa Onesiforo kuko babaye ab'umumaro mu gikorwa. Haleluya, umwami agiriye neza abo kwa Onesiforo. Pawulo yari mu ibohero, yari mu bihe by'amagogo, abantu bose baramuhinduka baramuta. Iyo uganza mu gice cya kane ho yavuze ngo Dema yarantaye, avuga n'abandi baramuta, umwe ngo yagiye hari, uwundi ngo yagiye hari. Dema we ngo yakunze isi ya none yo mu isi, ngo ariko Mariko wenyene niwe yavuze Luka ariko Luka wenyene niwe twasigaranye. Haleluya. Luka yari umukozi w'Imana kandi yari umuganga, niwe twasigaranye wenyene, abandi bose barantaye. Haleluya. Ngo kandi uwo Luka niwe angiriye umumaro muri byose, mu gikorwa yangiriye umumaro, mu gikorwa yabanye nanje, mu ntambara bantaye aranyegera, mu ntambara bariko barangwanya wewe arangwanira. Aho nacaho urakwiye kuba umumaro, abakozi b'Imana bakamumenya, ishengero bakakumenya, data wa twese akakumenya, na shetani akakumenya. Haleluya. Ariko Mana yanje ashingira intahe abantu. Byarumvikana amasengesho yose yasenga ko yavuga ngo abo kwa Onesiforo umwami abagirire neza. Imana ishimwe cyane. Abo kwande kwa Onesiforo umwami Imana bakorere abagirire neza. Haleluya. Sindabizi ingano uyu munsi Yosefu yosenga, sinzi isengesho Yosefu asenga. None Pawulo ntiyari kasengera abo kwa Onesiforo kubera babaye ab'umumaro mu gikorwa. Sinzi ingano Yosefu asenga, sinzi ko ariko aragusengera nawe kubera wabaye uw'umumaro. Haleluya. Hari abantu ndakubwire mu ishengero kuba umuntu w'umumaro. Nimba utari umuntu w'umumaro uzoba ufise ikindi ukora. Ihego mwishengero utari umumaro mu gikorwa uba waje kurwanya igikorwa. Erega ni kimwe mu bintu bibiri, utari umumaro mu gikorwa uba waje kurwanya igikorwa. Kandi urashobora kwiyicarira ngaho ntihagire ikintu na kimwe ukora, ariko urashobora kukigwanya. Ubwa mbere igihe udakora ibyo wategerezwa gukora uba uri kuri iki gikorwa. Bivuga ngo ubuzi gukora ibyiza ntagikore bimubera icyaha. Mbere bivuga ngo ni inshuti y'umuntu atikiza, ni inshuti y'umuntu yica yonona. Nibuka umunsi umwe nari mu Cyarama, hariho utubazo duke
umukozi w'Imana arampamagara ati ngwino ufashiriza abantu. Ndagenda ngiye kubafasha. Hari umukozi, hariho umwe muri bo kandi uwo yitwa nk'umukozi w'Imana. Harambarira ati pasiteri, twebwe hano hari ibintu bitagenda neza. Aho ntiyari pasiteri, yari nk'umudiyakoni. Hari ibintu bitagenda neza. Ati nibiki? Ati ubutumwa buravugwa n'ibindi biravuga. Ati mugabo hari ibintu bitameze neza mu bintu bijyanye n'amafaranga. None habaye iki? Ngurumva ngo twagomba kumenya neza ngo amafaranga ngo icyakora nahaja ngo mbere n'ikigira 10 tukibona neza. Uwo mwanya kibivuga numva mpamu yararambariye ijambo. Arambarira ngo uwonye nabajije kuva yashika hano harigera atanga ikigira 10. Akiribaza nyene naragira n'ibindi ngo ndamwishura ibyo akora n'ibindi. Numva mwemu yarambwiye iryo jambo cyane murati frere tugize neza cyane tuzi ko ari kuri. Ati burya wewe umaze gutanga angahe yoba yarononekaye? Acarahora atoya erega none ntumbajije ikibazo kutamenya hari wowe kuvushika hano umaze gutanga angahe? Arongera arahora mbwira pasiteri ati nzanira ikaye irimwe ibintu y'ikigira 10 turabizinagiwe ngoya ngo pasiteri ngo nashaka reke ngo vy'ukuri nta kigira 10 ndatanga. Ndamubwira nukuri ibyo uvuze nukuri ntibibeshe ngoya nuko ngo nokwibeshe. None wewe waje gukontorora n'ivyo utatanga ngoya ngo basi ngo reka tubireke. wanyumviye ko hari umuntu azanye inuma ya Satani. Igihe cyose ikintu utaruhiye iyo gipfuye ntubabana. Ntubabazwa n'ikintu utaruhiye ntacyo ubuhombye. Nicyo gituma iyo utaririmba mu gikorwa muri korale ntirimo, nturirimba, nta mwanya ufata wo kurepeta, abasenzi nturimo, ibyuma nturimo, muri sekirite igikorwa icyo ari cyo cyose uri indorerezi, uri ahantu uraba ibintu birengana, inyubako ntukora, ikintu icyo ari cyo cyose uri aho nta mumaro. Imana yo mu ijuru y'abantu ujya muntu reka ndakubwira Imana hari igihe izitabara cyangwa ikengerezena bitewe n'icyo imariye mu kazi kayo. Nibyo cyane se yes. None unaza ko Tabita yakijijwe n'iki? Ibikorwa yaguma akorera Imana ishimwe. Iyo yaguma akorera imbere y'Imana ibikorwa biravuga. Ejo bundi nababwiye ngo dukwiye, jewe numva ngomba gukora ibyananiye abandi. Ukwiye kubaho ukora ibintu byagize iki byananiye abandi, ukagororoka mu gihe abandi byase ko bagororoka, wowe ukagororoka, ukambara neza ukikwiza mu gihe abandi bariko baraziduza, wowe ukazimanura. Erega niyo ni ntari. Igihe abandi bariko bariba babona kandi ataburyo ufise basahura babona biriye wowe ukabirengana bakubona tewana wowe kutabona. Aterega jewe mbona ibindi mutabona, jewe ndabona ubwami bw'Imana ariko mwebwe mubona ubwami bwo mw'isi. Yabandi gahawe bantere haleluya. Erega utegerezwa kugira intahe. Hari umuntu atagira intahe muri karitsiye, hari umuntu atagira intahe ku isoko aho badandariza. Usanga ikintu icyo ari cyo cyose kibaye kimugumutse bakacaza ngo nakubwo ntarimo. Hari umuntu bazi, hari umuntu bamuzi. Urabona hari umuntu aba afise intahe kubera ku rugero, ubwo rugero iyo ntahe ivamo n'izina ryiwe. Habaye akabazo bakavuga ati uwo ntiyari guharamo. Turabizi neza nimba ari intambara, nimba ari isaku, nimba ari ingwano, bakavuga ati uwo turabizi ntiyategerezwa kuburamo. Urumva ingene baba bakuzi, urumva iyo ntahe yawe. Yesu adufashe cyane. Ariko urakeneye kugororoka
aho bidakunda nasoma ijambo ry'Imana Yesu agiye kwamura icyamwa ku giti akiburako icyamwa ngo kubera kitari igihe cyaco cyo kwama. Erega n'iki gihe kiboneka n'igihe umenga si cyo kwama, igihe cy'amageragezwa, igihe cyo kumenga abantu ntibavuga ubutumwa bw'ukuri, igihe cyo kudahinduka, igihe cyo gufotokopira ibindi by'abandi, igihe cyo kuvuga ngo urumva ngo nabariya barasenga ngo nawe ngo urarengeje ngo none bajya bandi basenga ngo ntibameze ukuntu. Oya, reka kuraba ku bandi, raba icyo mpemu yera avuga, raba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya! Urasigurira yuko ubwinshi bw'abantu buzoba buza kuja mu muriro? Ubwinshi bw'abantu buzoba buza kuja mu muriro? Reka kuraba rero ngo naka ngo nabariya barakijijwe, ngo nabariya barakijijwe, ngo kameme ngo yango murarengeje, turenze iki? Ariko naryohewe cyane Paulo aravuga ngo dema yarantaye, ariko amaze kumuta Paulo ntiyahevye igikorwa kandi bigiriye Kerete n'abandi arabavuga bamuvuye, ariko wewe yategezwa kuguma mu gikorwa. Ariko harageragera avuga ngo ariko rukawe niwe yangiriye umumaro, niwe yabanye nanje mu bihe bigoye. Burya nagombaga kubwira umuntu w'umumaro aboneka mu bihe by'amageragezwa, mu bihe by'intambara, mu bihe urwaye, mu bihe ukenye, mu bihe atawugufasha, mu bihe wabuze icyo ufata n'icyo ureka. Aho niho ubonera umuntu w'umumaro, umuntu akunda igikorwa, umuntu akunda Imana, umuntu akunda ishenge, umubonera mu bihe. Haleluya! Bene data, ibikorwa biravuga. Paulo aravuga ngo bose baragiye, ariko uyu Luka we yangiriye umumaro muri byose, agira umumaro mu gikorwa cy'Imana. Erega ibintu bene data ntibizoherera, ibintu ntibizoherera. Turafise umuntu ariko aradukota, turafise umuntu akurikirana umurimo. Hari uwatanguje umurimo kandi wazowusozera, hari utanguje igikorwa kandi iherezo ry'igikorwa niwe azokwakira akurengukana imbere ya data wa twese wo mw'ijuru, azogushingira intaye. Dufise igihe gito cyane hano, umwanya dufise tuwukoreshe. Haleluya! Tuwukoreshe. Mu Cibitoki hari ibikorwa nahakoze igihe jewe natangura kwakira agakiza. Nari determinye kuba inyegu y'Imana ku rugero rukomeye, ku rugero mvuga ngo nukuri cyenda gomba nkora ibikorwa abandi bose bazonanirwa, jewe sinzonanirwa. Nibuka dutangura kubaka urusengero ruraho, twarutanguye rwari urusengero rw'amafaranga menshi, ariko twari dufise ibihumbi bitarenga 50, tutagira parasera, tutagira n'ikintu na kimwe. Dutangura proje yo kubaka urusengero tutaragura parasera, atani ibihumbi 50 dufise. Twari dufise 50 menga kuri konti. Negeranije abakozi b'Imana nk'aba kugira ngo tukivugane, barambaza mufise amafaranga ngahe. Turababwira ati mugabo nta mafaranga dufise ibihumbi 50, ariko dufise Imana hamwe no kwizera, kandi nimba turiko turayikorera ivyayo atari ivyacu, izoshigikira ibikorwa vyayo. Mu bantu 12 nari mfise b'abakozi b'Imana nemeranijwe n'abantu 3 gusa, abandi 9 ntibabitahura. Kandi batabitahuye urumva kumenga iyo dukora nk'uko amategeko abisaba twaca dushira mu bwinshi bw'abantu, ariko ivy'Imana bitandukanye n'ivyiyumviro by'abana b'abantu. Haleluya! Kuko fondasiyo y'agakiza ntiyubatse ku bwinshi, yubatse ku kwizera. Haleluya! Fondasiyo y'agakiza yubatse kugirane ku kwizera. Ni nacyo gituma ni bande bazoja mu ijuru bari hano? Mana shimwe Yesu wawe uzofasha abantu baje mu ijuru n'ukuri. Haleluya! Ndazi ko hari abamanitse hano ari mboregwa, ndazi ko hari abamanitse hano ari abasuma, ndazi ko hari abamanitse hano ari abasambanyi. Ivyo singekera, ariko baremezanya n'ijuru ko bazoja mu ijuru. Birashoboka bakazokizwa ejo cyangwa uyu munsi bakagenda bakijijwe, ariko n'uyu munsi
bariyemeza yuko bazoja hehe mu ijuru, naho bariko barasambana. Barafise akantu gatoyi ko kwizera. Rero hari ibintu bidasanzwe iyo umuntu uri kuramubwira ngo uzoja mu ijuru gute, nk'umuntu atizera ntashobora gutahura ingene azoja mu ijuru. Kwijuru kuguruka ahantu udashobora kuduga n'imetero, nawe wakubaza ngo uzoja mu ijuru gute, ntushobora gusobanura ingene uzoja mu ijuru, ariko urizeye ko uzojayo. Narivuze ngo uri rugendo rwa Data wa twese, iki gikorwa cy'Imana nticubagiye kubifatika, ariko cubakiye ku kwizera. Cyo gihe naciye nizera ko dushobora kubaka urusengero dufise 50,000. Nizera ko dushobora kubaka urusengero dufise abantu 3 banyemeza tugendanye naho abandi bose batovyemera. Abo 3 naciye nkorana nabo, ndavuga ati mwebwe 3 mwemeye turabandanya kandi urusengero tuzogubaka. Abandi ntibavyanka mugabo ntibabibona kuko bambaza uburyo, nanje nkabereka aterega uburyo bufise Yesu, kandi nitwivanga mu vyiwe nabazovyivangamo n'ivyiwe. Finance niwe finansa igikorwa ciwe, ntivyoshe. Abo bantu ndabegeranya turavugana nabo, barambaza ati tuzobigenza gute, none tuzogubaka gute. Ndabaha ivyiyumviro bitandukanye, turatangura. Twavuye mu nama twumvikanye na 3. Kuwa Mungu ntangura umugambi wo kubaka urusengero, ndabitangaza. Tugomba twubaka urusengero ruzoba rurahanaha ibibanza bimeze uku nuko. Bambaza amafaranga, ndavuga ati amafaranga Yesu arayafise kandi azokoresha mwebwe nyene murayafise. Abadafise amafaranga bafise inguvu, abadafise inguvu bafise ubwenge. Ivyo byose ni inkomezi z'igikorwa c'Imana, kandi urwo rusengero si Yozefu azorubamwo, ni Yesu azorubamwo na mwebwe n'abana banyu. Haleluya! None rero muze dutangure. Shengero ryose rirafashwa, havuyemo babandi 9. Twaca dutangura ibikorwa. Natiye ntangura ibikorwa byo guca ibikorwa bita guca ibipatani kurimira abantu. Twaja mu murima, natumye abantu 3 genda murondera imirima yose irimwa aha hose habaho, irimwa yose dufata amasuka tuyakarisha tuje kurimira abantu, twubake ingoro y'Imana. Twaratonze umunsi wa mbere twarimye imirima 3. Twarimye ngahe jambo hari ku Gicenda. Tugiye mu murima yavuga ati genda mfata umwana w'umuntu afise ingufu mugabo ntiyasigara. Tugize Imana hoho uyu mungera akaba avuga amatangazo. Tugize Imana mungera akaba avuga amatangazo. Nta muntu n'umwe asiba n'umuntu agwaye. Yavuga ati mfata umwana w'umuntu akomeye cyangwa nze ndakangaza twasi mugabo ntiyasigara. Twararimo twapatanye hose tugatatu hamaze twandukira n'ahandi. Nukuri ukanyana bivuze nta kinyoma kirimo Imana bamugisha. Ndavyibuka umunsi wa mbere wo kuja gukora na abantu baraje. Twari twapatanye imirima 3 nko kuva hana hariya kuri Meri, Fata umurongo wa mbere ndawutondesha, tonda guca ku murongo. Mwebwe murabe hariya baratonda. Mfata umurongo wa 2 tuja hariya kuri Vivani, mutonde ngaha. Mwebwe murabe hariya. Mfata umurongo wa 3 uja hariya kuri Interbank. Mwebwe murabe musoze, mwebwe mushikana kuri Vivani. Aba kuri Vivani bashikane hariya kuri station, kuri abandi basiganye kuri Meri. Dutangurira rimwe, ndabanza ndaza ndakwita chorus. Kora dukorera Imana tuzohenga mu ijuru, abo dukora babona tuzohenga babona. Kubita chorus turakwega. Ndavuga ati mubumize ko cyaniruka hariya, ndabagira ati kora dukorera Imana tuzohenga, turabatsa mvaho nja hariya ndabatsa. Kora dukorera Imana tuzohenga mu ijuru, abo dukora babona tuzohenga babona. Turaja kobarima nagira hariya nkagaruka hano nkasanga baracarimo, nkajamo nanje munota umwe ntakwega nkabateza nkashu mu masaha twari dusize amasuka hano.
duciye ibihumbi birenga amajana angahe. Haleluya! Turakora dutahana ibihumbi birenga amajana. Kuba Mungu turagira ati twaciye ibihumbi amajana turayegeranya twarakoze ibikorwa nsanga imigambi. Bamwe bagafyatura amatafari, abandi bafyaturira abantu, abandi bakarima hariya, abandi bakarima ipampa. Turakora ibikorwa bigoci, umuriro uraka mu mwanya muto. Tuba twegeranije amafaranga njya kufyatuza amatafari, ifu. Ayo mafaranga niyo twashoboye gukoresha. Namaze amezi arenga 3 ntaba muhira, kuva ku wa mbere gushika kundi wa mbere mba ku rusengero, mba no mu ishamba gufyatura niyo ndi ntazi muhira, naribagiye muhira. Ifu turayuzuza, tuhejeje kuyuzuza mba numva neza ko tugomba kuronga ikibanza. Nta kibanza twari bwaronga. Mwako kanya ndagenda ndabaza ahantu hori ikibanza, ndahageze barahanyereka ahantu heza. Kibanza ndakironga, banyaka amafaranga ntayo nari mfise. Ndababwira ati umunsi uyu n'uyu itariki zingana nzoba nishyuye ibyo bibanza byose, cyangwa afatuye amaparasera 4 bera umenga 6 amaparasera 6 yose ndayafatira rimwe. Kwa ayo mafaranga yose nzoba nishyuye, nta n'ifaranga nari mfise, ariko nari mfise ukwizera na data wa twese hamwe n'iyereka ryo gukorera iki Imana. Haleluya! Ukwiye kuba umumaro kandi umwanya ufise ukawukoresha. Haleluya! Kawukoresha. Imana izokwibuka mu bihe bigoye. Hari igihe ngera mu bihe by'amageragezwa nkacavuga ngo Mana, uribuka ko nakuburana ingufu, uribuka ko nakubakiye, uribuka ko namaze amezi 3 ntaba mu rugo, uribuka ko namaze ayandi mezi 6 ntaba muhira, nahebye umuryango ndiko ndagukorera. Imana ikacuka ati ndavyibutse. Imana izayibuka. Kuriye kugira ikintu uzokwibutsa Imana. Haleluya! Kuriye gukora ibintu. Yo, naryohewe Pawulo arikavuga ngo Luka niwe yabanye nanje kuko yangiriye umumaro mu gikorwa, yangiriye umumaro. Naryohewe somye hajya ahantu hanyuma ngo Onesiforo agirwe neza. Haleluya! Umwami Imana mugirire neza kuko yaraye umumaro imbere ya data wa twese mu ijuru. Urakwiye kuba umumaro, urakwiye gukora ibikorwa bizosigara biravuga naho wowe utagihara uyu munsi. Haleluya! Urakwiye gukora ibikorwa bizokuburanira, bizoburanira abana, bizoburanira ubuzima bwawe. Urakwiye gukora ibikorwa. Haleluya! Naho uzoba utakiri hano mu isi, tuzoca dufyatura ayandi ashobora kuvamo nk'amafuru 3. Tuca turayagurisha, uwo mwanya nsubirayo dusubira gufyatura mwako kandi. Kwituro rero amafaranga yose nayakoresheje nafyatuye, twasubiye aho hoho umwaka umwe namaze amezi 3. Haleluya! 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 Mani gushoboza ugire inyota yo gukora igikorwa gikora ku mutima w'Imana. Mwayo mezi 3 turiko turakora, bamba mezi ashika 6 ari yombi hacavyuka ikibazo gikomeye cyane. Ya maparasera nagura ideni bacaba yazanamwe abandi kugira bayagure, ahubwo ntibigeze bambarira. Njyanye ndiko ndasenga sinzira, Imana irambwira ati parasera zose barazitwaye. Ni Imana bimbariye, zose barazitwaye. Cyanda kanguka ngize ndagenda aho bari baduhaye nsanga bayasubiyemo baraborona bashiramwe amayandi mapoto n'ayandi maborne. Ndibaza iki kintu ndakigenza gute, ariko Imana bayamfashije. Ifuru ya mbere birahiye aho nta n'umuntu n'umwe nagishije inama. Nabonye ko Imana imbwiye ko amafuru bambaye parasera bazitwaye. Cyanda senga Imana mbaza Imana nkora iki. Imana irambwira ati barazitwaye, ejo kandi bazoba bugaye konte zose. Ni Imana yabimbariye kandi
kandi uwo muntu niko byagenze wararongoye urbanism aho hantu nuko yaciye abikora iryo joro nyene Imana ibimbwiye ndavuga ati nibugara konte amahera sinzora nkiyashirako karabaye iryo joro nyene gake mu gatondo nja mu gisagara muri quartier mbanza nta muntu yotugura amatafari ntawo tugura amatafari ndayahombesha ndayagurisha nta n'inama nakoranije mu uwo mwanya nari mpagaze ku Imana yambwiye navuze ati ndabizi kandi ishengero narimwo ryari ishengero rigoye cyane rigoye turutonde n'amategeko rigoye Pentecote ryari ishengero ry'urutonde ruteye ubwoba ndavuga ati mugabo hakomeye homba jewe ibintu byose nakoze nzofukama mu nyuma mugabo na iki gikorwa nagikoze ndikanga ndongera abakiriya yose amatafari yose ndayagurisha maze nje kuyagurisha uwo munsi nyene hari mu gatondo cyafata amafaranga yose ndegeranya cyanjana kuri konti ya yindi ya konti ya urbanism shirako amafaranga maze nje kuyashirako ncafata ayasigaye mfata iyo bene niruka kuyora yandi matafari baramena amatafari muri ya maparasera yose amatafari turuzuza amatafari barasukamo amabeni nejeje amabeni agenda kuzana amabuye turasukamo amabuye n'amagaraviye turuzuza ndamena hose mba ndafashe haleluya mu mwanya muto uwo kuri urbanism barabimenya haraza arambwira ati ibintu wakoze n'ibiki wewe tinakoze ibiki hajya ahantu wasutse bijya bintu nahi wawe ntubizi none ko ari iwanje ngo yasi wawe jewe ni iwanje ngo yasi ni iwanje aravuga ngo ntibishoboka ngo kandi n'amategeko ngo yarugaye n'amakonti ngo ntibishoboka rero ejo barugaye amakonti kumbe nabimenye uno munsi ndarandabisuka mugakembera za kungara nahejeje kubishura erega Imana yo mw'ijuru yahishura kugendana nawe Mana kugendana nawe Mana nahigwe haleluya namubwira ati frere ndabitahura pe ndamubaza barugaye namubwira ati rega narinda bizi ko bugaye ngo ninde abikubwiye tibugara batugara ntumbaze tindindira gato ndiyukanga aho nabifise borodero zose ndazimuzanira fotokopi ndamuhati izi uvuga ko atari wanje gute ntiwamaye icete cyemeza ko nja kwishura haleluya borodero singizi sinarishe iyi si konti ya urbanism araraba asanga narishe ahubwo yagiye kugara nanje iyo ugendana n'Imana ikubwira ikintu icyo cyo cyose abazokurwanya bazobaho mugabo izokubwira imitego iri imbere yawe haleluya n'uri w'umumaro mu gikorwa niba w'umumaro w'igikorwa Imana izokubwira ibikenewe byose mu mumaro izokubwira igikorwa ingene ugikora haleluya arumigwa arahora ndamubwira none uvuga ko atakiri wanje gute haraceceka ati mbona araduze aragenda tutavuganye nanje nca ndagenda cyampamagara abakozi b'Imana ndababwira ibyabaye cyanegeranya abafundi mukubita umushinge ngo dutangure kubaka haleluya dutangure kubaka erega bagiye kubaha ahandi kandi nejeje kwishura baciye baja kugurura ya konti kumbe yari yugawe kugira ngo nyangwe ariko basanga Imana ntiyiribwa haleluya iyo uri umuntu w'umumaro Imana igenda ikubwira ubuzima bwawe bw'ejo hazoza Imana igenda ivugana nawe haleluya yo ndanezerwa cyane ejo bundi namye ubuyo ndahageze ndanezerwa cyane ndanezerwa rwose numva umunezero bariko barakizwa abantu baruzuye mbere bahinduye kubera ubwinshi bw'abantu bariko batanguye etaje bagomba kubaka etaje haleluya icyo gikorwa aho mba ndi hano
bagomba bubake etaje izokorerwamo abantu ibihumbi n'ibihumbi bazohasengera. Ndabizi neza ntakekeranye kubera icyo gikorwa cyakoze bitewe n'iyerekwa n'umumaro namaze. Naho nzoka abazokirizwa hajya ahantu bazoguma bajya kuri Joseph Uwimana Joseph. Hano niko ndaronka abantu na hariya abantu baguma biyongera. Haleluya! Ukwiye gukora igikorwa kitazoherera. Haleluya! Ubundi niwe yavuze ngo baguma baduza amavyuzi. Naho nzoba n'abapfuye baguma baduza amavyuzi. Amavyuzi ya mihana. Amavyuzi imyaka yose mpaka Yesu agatse. Ndafashijwe we! Haleluya! Ubundi rero hano mugo baguma baduza mu ijuru amavyuzi. Amavyuzi. Hama nawe ngugiye guhangana nanje ngo nyice ungirire nabi. Hariho bariko baduza amavyuzi. 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 Haleluya! Komana y'umwijura ko kabira ko karangise kuri umumaro ntanagihari hayenze nke nimba Yesu yonateba kazomara imyaka 200 mpaka njyewe ntagihari nasinziye nibereye hamwe ho kurindirira. Hari amavyuzi azoguma aduga gusa murumva mapeta mwuma nduga gusa nduga banyimura banshira ahandi ataya n'amavyuzi kumumaro mu gikorwa ndafashijwe no kubimirima kumumaro mu gikorwa bituza amavyuzi bizana ubuzima bw'ibihe bitazoshira. Ako kantu nako karanyishe. Uziko bakurikiranye umuntu w'umukire kwisi w'umukire akomoka kuri wa undi Yosefu w'Irimataya. Yosefu w'Irimataya yari umwigishwa wa Yesu w'ibanga atigera yiyerekana atanga imva ya Yesu. Nimba akijijwe cyangwa atakijijwe sindabizi mugabo umukire wa mbere kwisi akomoka mu maraso ya Yosefu w'Irimataya. Kubera iki yakoze igikorwa cy'agaciro gisumba cy'abandi. Amen. Numva mbabara cyane. Hari abantu bagira amahera ntibamenye ibyo bakora. Uragomba ko ubuzima bwawe butazokwibagirwa. Ndakwibutse ko wakoze igikorwa nk'icyo nawe ugera ku rugero rwo gupfa. Ijuru riravuga ngo uyu ntapfa gupfa. Naho wogera ku rugero rwo guhomba ijuru riravuga ngo uyu ntazohomba ngo ashikeyo kuko hari igikorwa yakoze kitazokwibagirwa. Mu bwami kwa Satani yasize trace yarasamuye. Mu bwami bw'Imana hari ikintu yubatse haragera igihe no gusenga. Haleluya! Amavyuzi yonyene ari yagusengera. None ugira simaze imyaka 10 ningaha aho hantu ntariyo. Ariko ejo bundi nagiye n'amanama kogwe baravuga ngo ibi tubikesha uwitwa Nduwimana Joseph. Ego n'amanama kogwa no mu manama ahantu kuko ico ahandi bagomba kuja hari inyuma y'igisagara ahantu kure. N'ubu iyo ntari iyo ngiye mu Cibitoke n'abatanzi ejo bundi nagiyeyo hari abantu baje mu nyuma bakaguma baza ngo ujya muntu muguma muvuga turamukeneye. Pastor arandondera aravuga ngo hari abantu bagomba kukubona bitewe n'intahe baguma bumva y'igikorwa wakoze baragomba kukubona. Ndagenda abantu barakorana nsanga hari umugwi baravuga ngo wa wundi baguma bavuga n'uyu niwe yakoze bijya ujya mu byuro bijya bikorwa byose mubona n'uyu baranezerwa baravuga ngo uyu munsi turagomba turarane urare hano urarura tubwira. ndavuga toya ubu ndafise abandi turarana ndaraba kwijabo. Haleluya! Ariko ibyo nakoze nibitibagirwa mu buzima. Haleluya! Bizokwibagirwa biriko birakora. Amavyuzi ijambo Sergio na ofisi yerekwa no kuri kose. Urazi ko hari abantu bagira amafaranga bakayahomba agapfurusa kandi bakayasiga atanu umumaro bakibagirwa atanu umumaro n'umwe byubatse. Urazi nkuko buri kibanza ugafata ikibanza. Urazi ko abantu bagira ibibanza 3 4 5 bakabigumanya ugasanga nta nico bizobafasha n'amazu 3 4 5 6 bakubaka ivyabo bakabisiga ivyabo bikaba byibagiwe atakintu bakoze. Mu bwami bwa data nta ntahe
kwa shetani nta ntahe, mu bantu nta ntahe. Kurasigurira birababaje pe, birababaje. Haleluya. nawe akoreye Imana ngo akobwe n'isoni, nawe ayikoreye ngo amaramara. Haleluya. Uzoraba uwo muntu ujya muhungu ahagurukanye umugambi wo kugurana Imana, yababwiye ati ntimutangane adakwiye, ndafise impamvu iyo nanjye ntayo nzi, iyo mpamvu nta niyo nzi. Mugabo umuntu wese mu muhamagaro wiwe nyene, abadokiteri muri benshi, hari umudokiteri kwa muganga, aba ari umudokiteri, icyo yanditse ntawe ukivuguruza. hari umudokiteri mu ndimi, hari umudokiteri mu bindi, bose bitwa abadokiteri. Mugabo umwe wese aba afise icyo yahawe kandi ku rugero rwiwe. nawe Imana irafise icyo yoba yavuganye nawe, sinkekeranye, ariko ndabizi neza ukwiye kuba umumaro. Mbe ubu umaze iki? uri umumaro, ijuru rikoranye riko ririga kuri wewe. Haleluya. Haleluya. ijuru rikoranye riko nakwigako, risanga uri inde, risanga umaze iki. mu musimuzi nasoma ijambo ryiza rivuga ngo igikorwa cyose ugamije gukora ugikora n'inkomezi. Yesu adufashe cyane. Ugasanga inama ziraterana. Ndabibutse ko mu ijuru inama zirateranya bakamenya umuntu. mu bagwanyi hari umugwanyi amenyekana cyane ku kugwana kwiwe. mu misi heza hari uwitwa Bitajya umunyu mu ibarabaraho, yari yaramenyekanye igisagara cyose. hari n'uwundi yari mu Cibitoki cya Rugombo, mbega yitwa nde? Benjamin. intara yose umunsi apfa uwamwishe yari yakuwe mu kazi k'igipolisi, baciye bamusubiza mu kazi kandi yarapasiyonye. bavuga ati kuba dukwiye kuyo muntu, kudukura kuyo muntu, nembo tuguhaye nawe wari warapasiyonye, garuka mu kazi. hari inyungu y'igikorwa, hari inyungu y'igikorwa. Haleluya. yari yarananiye abasirikare, yararashe abantu, abasirikare bagenda bakamurondera, yarasira ngaha akacaja mu kuzimu. yarinda imyobo, yinjiriye ngaha yaserukira muri vile, yarateguye akarere, baraguma ngaha bakamucungira aho yinjiriye, bakahacunga ati ibyo aribyo byose azovayo. mu mwanya muto bakacamba muri vile ararashe. kakati umuntu ntabaho, ni igisigo, n'abadayimoni byarananiranye. umunsi umwe yinjira kuwa muntu yitwa Nyanda, yinjira kuwa muntu yitwa Nyanda. hagize aramwinjirana, Nyandwi nawe aca aridugira hejuru, nimbagiye muri plafond, nimbagiye sinzi, arinyegeza, arakubita urugi rwa mbere, kwa kabiri arinjira, aramubona, abona ko ari we n'amataramiki, aca mutera grenade yari yaribikiye. mu mategeko bari bakwiye kumufunga kuko yari yaratashe atahanye ikigwanisho, ariko icyo kigwanisho cyaciye. kubera yabakuye ku muzigo agatabara abantu, bace bamuha agashimwe. yarambwiye ati wowe wari ukwiye gufungwa wewe, ati ubona n'abatabaye igihugu kandi. Imana idufashe cyane. nashaka kuvuga iki? umuntu arabarurangiranwa ku kintu yakoze, ukwiye gukora igikorwa. Haleluya. cyandika amateka y'ubuzima bwawe, kikazofasha n'abana bawe utagihari. Imana yonyene ikazigwanya intambara utazi, uko gwanya intambara utazi. naramye nkurikira kurya mukozi w'Imana, ndiko ndavuga kuba umumaro mu gihe cyawe kandi ukagira intahe y'igikorwa cy'Imana. namwe ndaba ujya mukozi w'Imana umuhisi Theogene, yarakorera Imana, arakorera Imana, hari umuntu asanzwe, ariko ibintu byakoretse umunsi yapfuye yagiye. byigishije abantu, abarundi, abakongomani, abagande, abatanzania n'abari burayi, bariga barihana. inyuma y'urupfu
haleluya, arafasha imfubyi, arafasha abamayibobo, arakora ibikorwa. Inyuma yaho amaze gupfa kubera igikorwa cyiza yakoreye Imana, umuntu arivoronta aravuga ngo nanje ko yakoreye Imana akavugira Imana, umugore wiwe ntazokorwa n'isoni, abana biwe ntibazokorwa n'isoni. Haba abantu babigisha baremera kuzobigisha. Inyuma yaho umuntu arahaguruka amugurira inzu y'imiliyoni 100 arenga y'amanyarwanda, ahantu muri quartier nziza hari piscine, amugurira inzu, aramuzana n'umugore n'abana amushiramwo. Inyuma yaho amuha imodoka nshasha izojana abana kwa muganga. Ntawe akoreye Imana azokorwa n'isoni. Ayo n'amavyuzi ariko araja inyuma y'ugutaha. N'amavyuzi ni vyamwa biguma biza inyuma yo kuva mw'isi. Hala zorinda upfukora vyo bundi ntibibaho. Inyuma y'imyaka 5 habuze abandi bakeneye akazi, n'umusitama arashaje, ariko hari ibikorwa yakoze biriko biravuga, hari ibikorwa biriko birakora. Haleluya, hari ibikorwa yakoze biriko biragwana, biravuga ngo uyu muntu azogirirwa neza imyaka yose, kandi umushahara yahembwa baca bawugwiza 5. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuba y'umumaro nimba nzanezerwa uyu muhungu ariko aravyina vraiment, naho atari umurozi wenyene, ndize kujya kuntu vyina ukaduga ukasubira, Imana izoguhemba vraiment. Duga ukabona ko atana amagufa hari, kibaza Yesu we, ariko hari abantu Imana yagiriye neza, bikoresha ubibemo pe kaduka. Hari ibikorwa ukwiye gukora. Nimba ukuririmba rimba b'umumaro, kora igikorwa. Nimba wahawe gufinansa eglise, kora ntucike intege, kwa data wa twese hari amavyuzi baguma bashirako. Imana ishimwe cyane. Hari amavyuzi, hari abantu bacika intege bagakora umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 dispare, bakaba bagiye bakabazimanganya, ivyo bakoze byose ariko impfabusa. Paulo avuga ngo ndabandanya kugira nshike ku mpera y'umuhamagaro watumye fatwa na data. Haleluya. Hari abantu babaho akamara umwaka, imyaka 2 ntabatijwe, ntakora, nasenga, naririmba, ntiyubaka, nta kintu na kimwe kira. Ndibaza neza Imana ikiribaza, yibaza gute kuyo muntu uwo n'umuntu bita igikuri. Igikuri mubizi muri Bibiliya bene nde henderake barahuye n'ingorane, bahitanwa n'intambara yaje guhitana Yesu kubera batakoze. Kandi hewe baravuga ngo kuva ku umunsi umwe gushika ku myaka 3 mujaniranye. Abo bantu nabo bari barengeje iyo myaka, mugabo ntibakura, ntibategerezwa gupfa, mugabo kubera batakunze baciye bajyana. Kuba ahantu ata kintu umaze, kuba umuntu ameze nk'uruvu, umuntu ahindagurika. Nimba Imana iguhaye akazi, umenye ko ako kazi katazohoraho. Narivuze gute? Ntikazohoraho. Imana iguhaye akazi, gakoresha inkomezi, koresha uburyo bwose ubyaza umusaruro ako kazi, kuko ikintu cyose kigira igihe cyacu. Kandi nutaba amaso n'ako kazi, inyuma uzokwicuza wiyomenya. Umwanya wagiye ntugaruka, Imana idufashe cyane. Kandi turetse n'akazi, n'ingabo ziguma zirengana, izi nkomezi mfishe, kandi sizo nzogumana mu myaka 10. Ariko ndakeneye kuguma shira amavyuzi stock. Hazogera igihe ibintu habivuga nicara nkaraba abandi nabo abanigishije, ndafise umubaba ubu ngomba ntabwo gufata inkoni ngo bitabana. Abantu badashira mu bikorwa ibintu ndababwira, muri ko murahombye ijuru, kandi najewe muri ko murampombye. Nzoba nka wa muntu wo mu Buganda yakubita abantu badatangira Imana. Amahoro hacane iyo Mana dusengira komeye morale, abantu bagafashwa umuriro ukaka, ntaca bigendera bakava ngo uwo muntu ninde kabaje frema. Abantu kugira gute
ugasanga niyereka harigenza mbona ngaha ivyuma ukaza wumva mikoro abantu bose bakaguma baraba ntihagire umuntu n'umwe agira iyereka mikoro ikirakorora abantu bose baravyumva saba baricaye hariya baricaye aba barahagaze nta n'umuntu yokumva ntarinda kuvuga ngo ariko eske ni jemba numvise ico kibazo gusa cyane nuko mwabihebeye jewe jenyene ntimuba muri hamwe se muraba gukora ibikorwa kwa data birateye isoni tegerezwa kubona ikintu cyose kitariko kiragenda neza iyi nzu ni inzu y'Imana ni inzu y'iwanyu utari umushitsi ngaha ni kwa data uhageze nabi ikintu kitagenda neza hari gusanga ibitebe byicaye bisanzaye hari ugashika hano uri umukristo wa hano kamenga borinda kukuzanira intebe je nta n'umuntu ngo mbwira intebe naho mba ndi hariya biragoye kumenya ngo nzanira intebe cyanda yitorera nkayijana nkayishira hariya ntubona n'ibintu bikwiye ko hano ubona n'ibintu bikwiye sanga hari ibintu bidatunganije ntufate intumbero yo kubitunganya kandi uri mu nzu kwa data nubone ko kera mana yawe udateye ikorasi mu bantu nk'abo utanaririmbishije utanakoze mu gihe uzobikorera hehe jeko mweneye ko muba abantu buzuye ijambo avuga ubutumwa mana yanje ubona amen barumikwa baratanga navuga ubutumwa hano munahora muri akazi iminsi imirimo ya misi yose baratangaye barumikwa imbaraga z'Imana kora aho ugeze babone yuko abishangema hari ikintu kibarose uri hano mu kazi hindura ibintu uri hano ukora hindura ibintu aho ukoresha hindura ibintu mu murimo hindura ibintu mu rupangu hindura ibintu muri sosiyete hindura ibintu haleluya uhinduke ugwanye Satani bibwa ngo mugwanye bamugwanitse n'abatogira azuraho kuba umumaro gira intahe ku Mana data wa twese uri mu ijuru Imana igushimire intahe Kristo ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura nk'abaca ku musozi ariko abanyegiputa babigejeje bararengerwa ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye z'Yeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi 7. Amen. harababaye abashizi abana guha nk'ubuje hari amasezerano Imana yampaye ndayagendana ndayafise hari ibintu ushobora kumbwira ntakubwira ngo ivyo sivyo bitewe n'isezerano nimba hari ikintu yambariye nkaba ntarakibona Imana ntihinduka kiretse iyo ari wowe uhindutse gusa kiriya ni isezerano n'Imana ridahindurwa n'ibihe ridahindurwa n'abantu ridahindurwa n'amajambo ridahindurwa n'umwanya ugeze ko ushitse icyo wasezeranye nayo izoshitse ubugombe bwiza ku buzima bwawe rwanya intambara kandi nagomba nkubwire kugira ube umuhizi hari ibintu uheba hari umwanya uheba hari ibyawe uheba Dawidi yarageze ahantu agomba kuba ku rusengero hari umuntu yitanze atanga ikibanza Dawidi avuga ati ntibishoboka Jamari urahibuka aho hantu avuga ngo ntibishoboka ko nokubakira Imana kuko umuntu atanze ikibanza cy'urusengero nanjye mu vyanje nagize icyo mpomba ku bwa data wa twese hagati nanjye hari icyo nza gukora icyo ukora uhombe utakare ivyo wari ufise ku bwa data wa twese hanyuma uze wibutse Imana ati naburanye Imana turafise ibyo gutanga turafise umwanya turafise amagara turafise inguvu turafise amafaranga turafise ibintu byose kuba umuntu w'umuhizi cyane numva nzokorera Imana vrema iminsi yo kubaho kwanje ku buryo na Shetani agira ingorane Shetani agira ingorane hagati vrema ubijuru uri kuravye wamaze iki mu bwami uri kurakora iki kandi ndakubarira igihe cyose ugomba gukorera Imana ntuzovuge ngo nzobanza gukorera Imana mu gihe natunze
korera Imana mu gihe ugezemo. Hama Imana iraba ingene watanze amagana. Ndagomba nkubwire, iyo udakoze ikintu kigusigamo imvune ku Mana, nta kintu umukoze gikomeye cyane. Kigusigamo iki? Kigusigamo imvune. Nigeze kwibutsa Imana igihe nari natanze ahantu mba ndahatanga, ndahaha ishengero riko rirahakorera, ndabaha n'ikibanza, ndabaha n'ivyo mu nzu byose. Ndabwira madamu dusohoka ata kintu na kimwe dukuyemo, n'igitanda n'imatera n'ishuka. Abako bazanye ubutumwa bwiza aha hantu tubahe bakore, uze dusohoke tugende, tuzorara hasi, tuja kurara ku kirago mwivu mu nkungugu. Twari dufise inzu iri ku rupangu irimo ibintu byose, turaryama hasi ku kirago mu mabuye, nta n'ikintu na kimwe gihari. Ndabyibuka uhindukira ugahindukira ku mabuye, kandi twasize umukozi w'Imana aryamye ku gitanda cyiza n'imatera nziza. Mugabo uko niyindukiriza ku ibuye nkavuga ngo Mana urabyibuka, wibuke ko nahevye aho nahora ndara. Akazu kabi twari dupanze hanze mu magorwa menshi, kandi narisize ahantu naba ibintu byose nabitanze. Naguma nibutsa Imana. Inyuma ya Imana nayo yangiriye neza, imbaho kuba hasumba hahandi nahora mba. Kugeza aho nanjye hageze igihe ntanga indaro. Hano nta bantu nahaye indaro imyaka ingahe? Meya na City. Wena gwanya indaro imyaka ingahe? Imyaka 3. Hasi ngorane imyaka 3. None ubu n'umukozi w'Imana. Wibaza ngo Meya na City ntiyakomejwe n'intahe. Imyaka 3 atishura, bamwirukanye bamutaye hanze. Hariho n'ikibose ubu gisigaye kiri hano nahaye indaro. Ano muse nticyaje nkeka. Aza ku mugoroba. Ubu ni kibose kabisa. Yibarutse. Imana ishimwe. Yarungutse. Barabumusohoye yabakumutakura baramuta hanze. Aje mu birarambira ati bantaye byakomeye byabaye ndatashe singiri yonja mbere ndaduze ruguru. Ndamubwira ngwino nze kuguhaho ubu. Cyanda mujana ndamuhumye, hari imiryango nari nurubatse yo gukotesha kwibarabara, imiryango ishika 5 yose naciye ndayitanga ndayibaha abantu. Ubu nanirwa hanaje n'icyo gihe naca ndamujana, ubundi yabuze nca ndamujana ndahabaha, babaye ibihe n'ibihe. None ubwo rubosi ubu rwaratunze, unaruravye ingene rungana rupima nk'ibiri150. Amafaranga guma aronka amafaranga. Ejo bundi nagiye mbona abavuga ati ndakuzaniye amazi, nsanga nzani 105. Amen. Amavyuzi. Hallelujah. Ubundi mwanya arambwira ngo raba kurira imikashi nsanga 50. Ivyuzi. Korera Imana. Hallelujah. Korera Imana. Kandi ayo ndiko ndafata ayafadika no kwa data hari ibintu banditse. Bikomeye rero by'urukundo nivyo bikomeye. Utundi tuntu ndiko ariko kwa data mu gitabo baranditse ko natanze indaro. Ureke mu misi zose ibyo utakora byose Imana inezagiye, kandi ukinezagira ko na Imana itampezagiye batagihari. N'ubu yarampezagiye mbere, yarampezagiye, ariko hari ahantu ngomba gukora kugera ku rugero Imana izonezerwa na Satani akanezerwa. Ndabizi n'ubu ndayinezera, ariko ndafise irindi yerekwa ryo kunezereza Imana gusumba cyane. Kora mu misi yawe ubu umumaro atabona gusunitse utidoga utiganyira. Haleluya. Tugiye mu mwanya gusenga, ariko nagomba turangirize. Iyo umuntu ari umumaro ariruka, kandi iyo umumaro mu gikorwa cy'adapura twese, cyane cyane mu kubakira Imana, hariho urupfu rutapfa kuguhangara, hariho abarozi badashobora kuguhangara bitewe n'iyereko ufise. Haleluya. Naho wabipanga
uzogenda ubisimbuka. Hari ubutabazi ku bantu bafise iyerekwa ryo gukorera Imana. Dusomere Luka 7 wumve. Amen. Yo, haleluya. Uyu muntu arandyoheye cyane. 7:5. Uyu yari umushumba cyangwa se haleluya, yakunda ishengero, mukuru mu basirikare yakunda ishengero, haleluya, yakunda iki? Akunda ishengero, yongera arigurira n'ikibanza, ayubakira n'ikibanza. Igihe kiragera umwana arapfa, apfuye amerewe nabi, yashushe yapfuye, abantu bagenda kuri Yesu, baciye ahari arababwira ngo Yesu mumubarire ankirize umwana, ndazi ko abishoboye. Baramubwira ati ngwino tujana, ati ntibikenewe, na jewe ndi umusirikare mukuru, iyo mbwiye ngo umusirikare naze araza, iyo mbwiye uwundi ngo nagende aragenda. None rero genda mwebwe mumubwire Yesu, mumubwire. Mu yandi majambo yari kababwira ati genda mumubwire ico namaze mw'ishengero, ivyo nakoze, kandi umwana wanje ntashobora gupfa kuko narabaye umumare mu gikorwa. Haleluya. Baca baragenda barabwira ati Yesu, uyu muntu akunda ishengero, uyu muntu yatuguriye ikibanza, uyu muntu yatwubakiye urusengero, umwana wiwe ntashobora gupfa. Haleluya. Yesu abyumvise ati kubw'ibyo ndahagurutse ndagiye gutabara uyo mwana. Nimba akunda ishengero, nimba yaraguze ikibanza c'ishengero, nimba yarubatse urusengero, nciye mpaguruka kubw'ibyo, kora ikintu gihagurutse Imana ku buhemu. Yaba ari nkawe mbanteye haleluya. Hari igihe Imana izihaguruka, hari igihe Imana izihaguruka, Imana izihaguruka. Yesu agahaguruka, Yesu acarahaguruka, aragenda abwira agakobwa ati kira muri rumbo, sohoka wambara, kira n'ibishoka k'umukozi w'Imana yopfa nabi kandi yarakunze ishengero. None data, Imana ihaguruke iravye yereka ufise, Imana ihaguruke uravye inyota ufise, umumaro hanyuma ico gikorwa n'ivyo yereka ufise bihagurutse Imana, biharageze ko Imana ihaguruka kubw'abantu babiri, kubw'abantu batatu, kubw'abantu bane, kubw'abantu batanu. Harageze ko Yesu ahaguruka kubw'umuntu umwe muri Repentance. Ubaza ngo umuntu yohaguruka akabura ikibanza, habura ati ndatanze ikibanza. Uribaza ndatanze ikibanza. Urazi raba hariya hose huzuye kandi dukeneye ibihumbi n'ibihumbi byo gukizwa. Mu yandi majambo ubu ikibanza kituberesheje, ubwo butunzi wowe ukoresheje butazohera. Kumbure barose miliyoni 100 zirahera, miliyoni 50 zirahera, miliyoni 10 zirahera, miliyoni 100 zirahera, ariko usigurira igikorwa nk'icyo ukora kubera Imana. Isigurira umwana wawe iherezo ry'ibindebe byomwe, sigurira wahaguruka kukurwanya. Ndakubwiza ukuri n'ijuru ryo mu bantu udashobora gukurako, hari abantu b'intakorwa imbere y'Imana, abantu b'intakorwa ko imbere y'Imana. Haleluya. None kubw'ibyo nanjye numvise wowe wakora ukorera Imana, ni ukuri nanjye nkayigurana, nico mpagurutse nshima Imana. Ukoze kubiki? Nkoze kubyo kugurana Imana. Nibiki gurana? Iguranya Imana ibihumbi 10. Sawa. Kuko numva ngoberwa yuko abandi bakokorera Imana amahera yama ariho mu mwanya w'intoki. Iyo noti ya 10 yayifise mugabo Imana imbariye yuko noyatanga nanjye nkaba mu bandi. Yatanga Yesu aguhumurisha cyane. Gurana Imana n'amamiliyoni warayatanze kwa muganga. Reka dusenge. Yo ikijwe ndacana nayo, sishobora kugira inshuti n'imborerwa, tugiranira ubucuti niko ndakubwira ubutumwa binaniranye acana nawe. Giranira ubucuti n'Imana data wa twese. Gasanga nta mwanya abantu bafise wo gusenga, bafise umwanya wo kuba kuri Facebook, umwanya wo muri YouTube, umwanya wo mu magroupe, umwanya wo musakusaku, umwanya w'umuntu kanaka kuri Facebook, kuri stati bandika ko ubujambo bupfuye, amafoto bapfuye, nta jambo bashirako, nta gukorera Imana. Turi mu nyubako, urafise
ababishabibonye bari hanze niwigera ubabwira ibikorwa turiko turakora dufise hano umuhora wa UTP niwigera utanga linki kugira ngo abantu bakurikirane ubutumwa nk'ubu urabafise bari hanze uzibagowe nta linki utanga nta message utanga ati ku mwanya ubu tuba turi muri kirite uze kudukurikirana ivyo ntubikora inomero ntubikora ugomba Imana gusa Mana ndagwaye Mana amafaranga Mana akazi Mana ibi Imana nimpadaguhe hari ikibanza kubona wakoze kugira ngo igukore ibyo utari gukora yagukeneye kora muri ibyo ufise hama nayo yivange mu bindi. Haleluya. Mana turagushima kubw'imbabazi zawe. Hari abariko barasamara batabona icyo gukora kandi wabahaye akanya keza bezwa ariko bifatikanya n'abanyamahanga babahaye akanya keza kugira ngo baduze ku yindi ngazi ugomba ko bari umumaro w'iki gihe ariko niba ariko barabibona bagenda basubira inyuma n'abasengeye uyu mwanya mwami bagirira imbabazi ariko uhereye isaha bahiyereka kugira ngo bari umumaro bakora ibikorwa bikomeye mu gihe Yesu weze bahe gufata ingamba uyu mwanya bamwe baje mu baririmbyi abandi baje muri protokolo abatatanga bagutangire abatakora bakore bashira mu muvyuro bashira makamoteri bahitiye pavyo mu ijuru berekejo habo bereka hetoza habo nami nyabijuru nisi ndabizi neza kubafise ku mugambi mwiza yo Yesu akoze bahe gufata ingingo bahindura ibihe wende umwanya turagushimiye mwami kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe tugushimiye kuri uyu munsi kubakoze ko mukabigisha mu gihe cyabo bamumumaro bamere Autofil, bamere nka Onesphore, oh haleluya bagirwa neza nawe, bamere nkaruka wagize umumaro mu gikorwa, urakoze ndagushimiye mu izina rya Yesu. Urashobora gutera haleluya. Kora bigishoboka. Gakondo y'umutaba, rabo y'umutaba. Avi mubanza. Mubanza. Suyo. Umwadi mubanza mu protokolo mbegari. Hano protokolo avi mubanza. Ari hari inyuma. Voilà, raburi ya mutaba. Imusigati. Nguye. Umaze imyaka ingahe ngaha? Imyaka 3. Avi musigati. Akora akazi n'umwigisha imusigati. Ariko samedi aheza akazi samedi acazi. Abara samedi mu masengesho akarara akirirwa akazinduka agende musigati. Imyaka 3. Ntararusha. Akoresha 70 ingahe? 70 kugenda no kugaruka. Aza kwicuma gataha kwicuma shake weekend. Itiki 80 ku kwezi. Nivyarira hano. Yarabuze atera ishengero. Birampaye agakiza sinzorihera. Naho nzova musigati. Nzokwa amasenga hano nduwa hano. Ati musigati. Uva hano marambya ngo vyansi. Mucarama kumutakura. Ngo vyansi. Ngo nabuze itiki yo kuva kumutakura. Hari abandi bava imusigati. Hari ubundi mudamu agenda amasaha 3 mu gatondo. Ariye nguyu yosiba. Nguyu hari n'abandi bava bagenda amasaha hafi Yesu kandi bamanuka bavuye Monya biraba baza gusengera. Sizeri baba bashitse hano bavuye mu Nyamuraba bagenda n'amaguru bagenda amasaha. Uyu ntasiba kuzana bakizwa abakuriye ruguru agenda amasaha 3 kumanuka aduga amasaha 3 n'amaguru kandi agumazana bakizwa. None bayamaze ngo wambaye kirezi nabone ko cye. Wambaye kirezi Nabone ko cye. Kira mahera. Muha mahera biso uwo mudamu. Kuvuga umuntu ari muri ishengero abona yuko umengo nta byiza bihari ariko jewe ndi munyakayanza. Niba mu Kayanza muri komine Gahombo ni kuvuga jewe ndi mumpamagara ku radio bice bituma noza kukitwa ino kandi nari munyakayanza. Mwavyumvise ijambo avuze. Mwavyumvise neza mu iyo mikrofone abivuge wumva. Yesu ashimwe. Amen. Kuvuga
uwambaye ikirezi ni kwa Barundi bavuze ngo uwambaye ikirezi ntamenya yuko cera. Ni kuvuga abanyashengero ngaha hariho benshi bakabona yuko ni kuvuga Imana iri ngaha, ni kuvuga no kwimana Imana iri ngaha. Jewe ndi Munyakayanza muri komine Gahombo kandi umwigisha. Ni kuvuga jewe mukuza ngaha naje numvise ubutumire bwo kwiradiyo. Nisha bituma noza ngaha kandi nahabonye umugisha umukozi w'Imana anzaniye mikoro we wacamenya. Kuvuga turabazunguka iminsi myinshi kandi na pasiteri acamenya nakwibutse cyane. Kuvuga Imana twongere umugisha twongere umugisha yongere twongere. Amen. Naje kwa Mungu iginye byamfasha. Kandi umukozi w'Imana je munsenge kugira ngo Imana ize kumfasha uko naje numva ubutumire mvuye mu Kayanza. Nize kurinda nta ntigeze bamwishenje kugira ngo umuhamagaro wanzanye ndawubona. Kuko umukozi w'Imana yacasenga Imana cyamfasha cyane hava iginye tangiye. Reze nta ntifasha sibire kunya. Ariko kuwa kabiri naje umusaya wose watinze. Umusaya wose ubyinje umukozi w'Imana niwe yasengeye. Kuvuga ariko Imana inkongo umugisha no narakize kabisa. Hallelujah. Sinaramiye kuvuga mushyire mu gitabo. Yego. Mushyire mu gitabo. Jewe shengero narimwo kandi umwigisha. Shengero narimwo ntibikenewe iby'ishengero warimo kazima waje hano gusa ibindi by'ibihoze dukomera amashumani yose. Haguruka dusenge gatoya ubifata ibisanzwe amaviyo ruguru amasaha 6 barabonye Imana. Haleluya. Mana tahuza abantu ubagirire neza ndabasengeye bahiere kwa byo gukorera bugurura imiryango uri Imana masezerano uri Imana ishoboye uri Imana yumva ugira neza bukira bugaca ndabasengeye inkomezi zawe zibane nabo uyu munsi usenze kwigi gikorwa kandi ukora ibirengere cyane ku rugero rukomeye urakoze Mana ndabasaba umugisha bugurura ibifatika bahezagire bahubwenge bahimbaraga bahekwera bahekugororoka mwami umwe wese cyane atarashikako umwe kugishikako mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane nawe. Dusabe mwarimu aze avuge amatangazo.